haraho nigeze kubona umupasiteri avuga ubutumwa yashize amaguru ku bakristo, abandi ugasanga ngo ariko haraboza umukoshi ubakura udusuvetima twabo. Kavuga none ibi bintu birabaho, ese umuntu yokoza ku mubiri ngo ariko akoza mu buryo bw'impemu? Abandi bakabanywesha inzoga, abandi bakabarisha ibyatsi bakaja kurisha nk'inka. Kavuga none ibi ni kutamenya, ibi ni kutamenya, ni impemu nyene yinjiye mu ishengero, abandi bakanezererwa gusa. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Uri Imana yera, uri Imana nziza, uri Imana igororotse, uri Imana idukunda, uri Imana twitwararika muri gato na kanini, uri Imana iduhuza ku ijisho ryayo. Mwami Imana, ngushimira imbabazi zawe, Mwami Imana ziduhora kuko bukeye nuko bwije. Ngashima ko rudukebura mu ijambo ryawe, kandi Mwami Imana bemeye kuregwa naryo bagirirwa neza nawe, ko tuzi neza kudahemuka kuco wavuze. Ijambo ryawe Mwami Imana uri nyuma yaryo kugira ngo urishitse. None ndasenze ngo amajambo yose aca kuri imboneshakure ntabe Mwami Imana ubuhomba, ariko abinyungu kubayumva. Kandi ndasenga ngo bana b'Imana bagira umwete n'inyota yukumva ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nibwo buzima, niryo rituma dukura, niryo rituma Mwami Imana, haleluya, turondera gusa n'uwaducunguye. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise, amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo twirinde inyigisho z'ibinyoma. Twirinde bantu b'Imana. Umwasi yarinjiye mu ishengero, umwasi ariko arabibimba utombi mu bana b'Imana, kandi ntiyatanguye ubu, yatanguye kera. Ubu rero hoho ari kuri vitesse iteye ubwoba kugira ngo azimize benshi. Ariko ugira inyota yo gusenga, ugira inyota yo kurondera Imana, niho nayo izokwishurira. Mpwemu yera azoguhishurira ukuri kw'ijambo ry'Imana, ushobore kumenya inyigisho zitarizo. Imana idufashe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana. Turasoma igice cya 2, dusome kuva ku murongo wa 18 dushikane ku murongo wa 29. Ikete ryandikiwe ishengero Tuatira. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero Tuatira uti: umwana w'Imana afise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro, ibirenge byiwe bisa n'umuringa, umwakaka aravuga ibi: ndahazi ibikorwa vyawe, urukundo rwawe, ukwizera kwawe, ingene ushitsa ibango ryawe n'ukwihangana kwawe, kandi kubikorwa vyawe vyo hanyuma biruta ivya mbere kuba vyinshi. Ariko mfise ico ndakugayako, yuko ukundira ujya mugore Yezebeli yiyita uvugishwa n'Imana, akigisha akazimiza abashumba banje, kugira ngo bashurashure bajye ibyaterekerewe ibigirwamana. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda kwihana ngo areke ubushurashuzi bwiwe. Ndamutsinda ku buriri, ndarungika abasambana nawe amarushwa menshi, nibatihana ibikorwa vyiwe. Kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu, kandi amashengero yose azomenya yuko ari jewe nsesa mu mishaha no mu mitima. Kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ibyo mwakoze. Ariko mweho abasigaye mu biti Tuatira, abadafise iyo nyigisho yiwe, batamenye ivyo babandi bita ivy'ibwina bya Satani, ndababwira nti:
nta wundi mutwaro ndabikoreza atari uwo, mwumire kuco mufise gushikaho nzozira. Uwunesha akitondera ibikorwa vyanje agashitsa kw'iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuma, nk'uko bamenagura ibikoresho by'ibumba, nk'uko nanje nahawe na data. Nzomuha ikinyenyeri co mu gituruturu, uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Amen. Iri kete rero ryandikiwe ishengero ry'Ituatira. Murumva ko bari abantu vy'ukuri bazi Imana, bari abantu bazi Imana, bari abantu buzuye urukundo rw'Imana, bari abantu bakora ibikorwa vyiza. Haleluya. Bari abantu bakora ibikorwa vyiza bubaha Imana, kuko uravye ingene ijambo ry'Imana riravuze ngo ndazi ibikorwa vyawe. Urumva Imana irazi ibikorwa by'iryo shengero ry'Ituatira. Imana irabizi. Haleluya. Ngo urukundo rwawe. Bari abantu bafise urukundo, bababarana, bagirira neza imfuvyi n'abapfakazi, bita abashitsi. Urumva bari abakristo buzuye vy'ukuri. Haleluya. Ukwizera kwawe. Urumva bari abantu bizera Imana. Haleluya. Bari abantu bizera batarabira ku bintu bigaragara, ariko bizera ijambo ry'Imana ico rivuga, bakarikora uko ryabategetse. Haleluya. Kwihangana kwawe. Bari abantu bihangana, bahuye n'intambara, bantu b'Imana. Uyu munsi hari aho tubona mu mashengero nta guhamwa, ntaki, tukibaza ngo niko vyamye. Oya, siko vyamye. Hari abahuye n'intambara, barwana intambara zikomeye kugira ngo ubutumwa bwiza bushinga imizi, ubutumwa bwiza bugere kure. Haleluya. Bakicwa, bakababazwa, ariko bagashikama, bakihangana, bakavuga ngo ntidukangwa n'abariko barababaza uyu mubiri, bagashikama, bakizera umwami. Rero umwami ariko arabashingira intahe. Haleluya. Ngo kwihangana kwawe, ngo kandi ibikorwa vyawe vyo hanyuma biruta ivya mbere kuba vyinshi. Urumva uko bahura n'ibigeragezo, uko bahura n'intambara, niko nyoneho bakora neza, niko bashikamiza imitima yabo ku Mana, bakayizera, bakavuga ati ntidushobora guta ico twahawe. Haleluya. Ariko mwumve ibara ryagiye kugwa mu nyuma, kandi bivuye kuki? Bivuye ku barongozi. Haleluya. Bivuye ku barongozi. Ngo ariko mfise ico ndakugayako, yuko ukundira ujya mugore Yezebeli, yiyita uvugishwa n'Imana, akigisha akazimiza abashumba banje, kugira ngo babashurashure, kugira bashurashure bajye ibyaterekerejwe ibigirwamana. Urumva kubera ishengero ryari ryamaze kwinjiranwa, hakaba abantu by'ukuri batizera, hakaba abantu bafise izindi nyigisho, bafise iyindi migambi, ugasanga barinjiye mu rushengero, bariko biyita ngo bariko bakorera Imana, bakigisha ijambo barigoreka. Urumva bakigisha ijambo barigoreka, bituma abera. Haleluya. Bituma abera harabazimira bagakurikira izo nyigisho. Haleluya. Harabera bazimira bagakurikira izo nyigisho. Nkuko n'uyu munsi bantu b'Imana hari abantu bazimiye. Hari abantu bazimiye, usanga kandi agusanga n'abakozi biyita ngo n'abakozi b'Imana, mugabo ari abakozi ba Satani. Imana idufashe. Urumva ugasanga n'abantu bafise influence mu ishengero, kandi basa no kumengo ni ibyitegerezo by'abandi, ariko ugasanga impemu iri muri bo ni impemu ya Yezebeli. Haleluya. Ni impemu ya Yezebeli. Ugasanga bariko bigisha ibintu binyuranye ijana kwijana n'iki jambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ugasanga biranyuranye. Ugasanga abantu bizeye ibitari byo. Ariho intahe nigeze kumvana umukozi w'Imana Julienne mu Rwanda Kabanda, ngo bigeze kumutumira mu ishengero riraho, hanyuma
ngo araza ngo ahura na ambuteyaje nyinshi cyane. Aravuga ati Mana none papa siba kuja kuvuga ubutumwa ati ntizanasegenye. Hanyuma ngo acagira iki aca ngo arasenga. Aravuga ati Mana ndakwinginze izi modoka ndategetse umwanya nyene bariyeri blocage yose ahiriya byugaraniye byuguruke onondojeze izi modoka zigende. Arasenga hewe ngo ajabona umurongo uravanshije ngo arirukanga ashika yacerewe. Hanyuma ntibana urumva wararongoye hari igihe umuntu arongora ugasanga n'ibyo avuga yateguye bigahera ugasanga ari kwaravuga ibindi bintu ngira yigeneye ndazi kubera yarindiriye umuntu akamubura atari prepare ko biza gufata uyo mwanya wose. Akimubona ngo yaciye agira iki yaciye ashikira kuri podium ntiyafashe n'umwanya ngo agishika yuriye tanguye gusenga ngo ajabona umugore ngira ngo niwe yari inkingi y'ishengero. Ajabona arahagurutse arirukanza ngo mukakenga hamwe izosi ngo uje ngaha gukora iki ngo je nari nagutereje ngo nguhure ngo nambute yaje ntuze ngo none ngo hewe ibara riragwa. Abantu bose baje kumufata barasenga mu nyuma aravuga yuko aje kumwicira ibintu vyiwe. Aje kumwicira ibintu vyiwe kuko yabonye ko impemu yiwe yari hejuru y'uwo muntu. Bisigura ngo hariho amashengero usanga kandi ni menshi usanga impemu ya Yezebeli yarinjiye kandi gaca mu bantu biyitwa ngo nabakozi b'Imana. Ugasanga nibo bantu batanga uburyo bwinshi, nibo bantu bemewe, nibo bantu bavuga mu ishengero, ugasanga nibo bari imbere. Urumva rero iri shengero bariko bararibwira ati impemu ya Yezebeli yarinjiye. Urukundo mwahoranye kwihangana iki. Ariko rero aravuga ikintu gikomeye. Ngo ngo yita uvugishwa n'Imana akigisha akazimiza abashumba bandi kugira ngo bashurashure baje baterekerewe ibigirwamana. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana ntiyakunda kwihana ngo areke ubushurashuzi bwiwe. Mwabyumvise iri jambo rirakomeye. Umuntu arashobora kumva ubutumwa bwiza akumva ko ijambo ririko riradoma ko icari ko arakora ko atari ciza, ariko aho kwihana akabandanya inzira ziwe zibi. Haleluya. Wewe umva ijambo riraje urumva ko riko rivuga wewe aho gusenga Imana ngo Imana igutabari gukura aho hantu, ahubwo ukaca wongereza bitesi gukora ibyaha ukora nabi. Rero uragowe. Umva ngo kandi ngo nabana ngwehe ngo ndamutsinda ku buriri. Mwabyumvise Imana irirahiye ko abakora nkuko Imana ihagurutse kubagwanya. Haleluya. Irahagurutse kubagwanya kuko Imana ifitiye ipfuhe rikomeye ishengero ryayo. Kristo afitiye ipfuhe rikomeye kuko iri shengero yariguze amaraso yiwe. Haleluya. Y'ikiciro kinini. Rero ntazokwigera yemera ko umwasi aguma rivogera. Rero Imana yaguhaye opportunity yo kwihana ariko ntuvyemeye, nayo irirahiye ngo iraje izogutsinda ku buriri bwawe, izogutsinda muri iyo migambi yawe mibi. Haleluya. Haleluya. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana ntiyakunda kwihana ngo areke ubushurashuzi bwiwe. Ngwehe ndamutsinda ku buriri ndarungika abasambana nawe amarushwa menshi nibatihana ibikorwa vyiwe. Mwumvise n'abandi muri ko murakira izo nyigisho. Urumva n'ubuzimire n'ubuyobe. Haleluya. Kandi kizotumenya ko ari ubuyobe nuko usenga, nuko ugira connection na mpemu yera kugira ngo ashobore kuguhishurira umwuka utari wo. Haleluya. Ushobore kumenya uhabwe umwuka wo kudiserna imyuka atariyo. Kuko bazi ubwenge, barazi ubwenge, barinyegeza, ugasanga akantu bashiramwo kandi ukabona umenga biraryoshe, ukabona umenga ni vyiza, ukabona umenga biriko birakuza ishengero, ariko ritariko rirakura. Ari kugira ngo abana b'Imana baguma ari bikuri, bagume baraho
atakintu baza, atakintu batahura, baguma ari badepanda kuri uwo muntu. Ariko ubundi umuntu akorera Imana by'ukuri akunda ko abana bakura, haleluya, bakura bakaba bigishwa nabo, abigisha ntibagahere kwigishwa gusa ngo bagume bicaye, haleluya, haleluya. Ngo kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu, kandi amashengero yose azomenya yuko ari jewe nsesa mu mishaha no mu mitima, kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ibyo yakoze. Mwabyumvise? Imana ntawe izocira urubanza gukurengana, oya, ntawe izorenganya, umwe wese azokwishura ibyo yakoze. Rero bantu b'Imana, n'ukuri tube maso. Inyigisho za Yezebeli zarinjiye mu ishengero, abakozi b'umugwanizi barahari, kandi Satani arabizi, haleluya, arazi ingene ashobora gufata abana b'Imana. Hari ibyo atoba kikuzanira kubera wamaze kubyihana, ariko hari yindi nzira acamo kugira ngo akuyoberanye, akuyoberanye, ntumenye neza intumbero yiwe, ariko mumenye ko umwasi ariko arakora, haleluya, ariko akorera indani mu ishengero, kuko arazi ko ari hashobora gufatira abantu benshi. Imana idutabare. Ngo ariko mweho abasigaye mubitubatira, abadafise iyo nyigisho mwese, batamenye ibyo babandi bita ibwina bya Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro ndabikoreza atari uyu. Mwumire kuco mufise gushitsa aho nzozira. Mwavyumvise? Wewe utarahumana, wewe utarandura, haleluya, ijambo ry'Imana rivuze ngo wumire kuco wamenye, haleluya, wumire kuco wamenye, ntukirekure, ntukangwe n'ibikangisho by'umugwanizi, oya, ntibigukange. Wizere iyaguhamagaye, wizere umwami yadupfiriye, haleluya, arapfumba sabiwe, haleluya, ucumireko naho ibihe bikomeye bihari, naho bigiye kuza, ntutinye, umira kuco wamenye, haleluya. Ngo unesha akitondera ibikorwa byanje, agashitsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Mwumvise? Abazoganzanya na Kristo n'abihanganye, haleluya, abazoganzanya nawe n'abihanganye. Kandi umuntu ntiyihangana atageragejwe, oya, yega wihanganira ibigeragezo nyene. Rero ubyihanganire, ntama kandi ugira umwete ukumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. No ndasubiye kubikubwira, hari abantu benshi bazimira. Je haraho mpora nitegereza nkavuga Mana, none nk'aba bantu Imana izobabaza ibingana gute? Haraho nigeze kubona umupasiteri avuga ubutumwa yashize amaguru ku bakristo, abandi ugasanga ngo ariko haraboza umukoshi ubakura udusuvetima twabo. Kavuga none ibi bintu birabaho? Ese ko umuntu yokoza ku mubiri ngo ariko akoza mu buryo bw'impemu? Abandi bakabanywesha inzoga, abandi bakabarisha ibyatsi, bakaja kurisha nk'inka. Kavuga none ibi ni kutamenya, ibi ni kutamenya, ni impemu nyene yinjiye mu ishengero. Abandi bakanezererwa gusa n'ubuhanuzi, ishengero ritavugwamo ubuhanuzi gusa ntibajyayo, ariko iririmwe ijambo ritarimo ubuhanuzi ntubabaze. Ubuhanuzi ntacyo buzokumarira, ariko ikizogira ico kikumarira nuko wakira ijambo ry'ubuzima, haleluya, nuko wakira ijambo ryanye n'ijambo, haleluya. Iri niryo rizotuma wumira kuco wamenye, kandi ukagira ihishurirwa. Bantu b'Imana, mwirinde. Mbega umuntu yohanura akahanurira umuntu wa mbere gushika ku wa nyuma, ibyo yoba ariko abikura hehe wewe? Iyo uzi ngene ubuhanuzi ngene bumeze, hari ibintu bimwe nawe wotinya, bamwe ukabiri, ugasanga nta n'ijambo ahagararako, ugasanga nta n'ijambo yasomye, none yabikuye. Rero nukuba maso, turi mu gihe kigoye gose, haleluya. Ngo azoyeragiza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura ibikoresho by'ibumba, nk'uko nanjye nahawe na data,
nzomuha ikinyenyeri cyo mu gituruturu uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Urumva uzohabwa imbaraga z'Imana. Haleluya. Uzohabwa ishurirwa riva kuri Kristo Yesu. Ni wagira iki, ni waba maso ukirinda. Haleluya. Kandi kizokurinda nta kindi. Uzorindwa n'ukuri ufise ku ijambo ry'Imana. Ata kuri ufise kuri ku ijambo ry'Imana kuzimira biroroshe. Rero Imana iriko irakebura abariko barakora ivyo bariko bazimiza abantu ngo nibihane. Hama nawe wirinde kugira ngo nawe ntuzimire, kuko umwasi w'umugamba afise n'uwo kuzimiza abana b'Imana. Rero Imana yo mwijuru ibantera umugisha. Uri mwiza mwana kandi ugira neza. Imbabazi zawe n'ubuntu bwawe Mwami Imana bihora bintangaza uko bukeye nuko bwije. Ari naco gituma n'ubu nsuye kukwinginga gukomeze Mwami Imana gukangura imitima y'abera. Mwami Imana bagira inyota y'ukumenya no gutahura ijambo ryanye n'ijambo, kuko ari ryo rizotuma bamenya ukuri kose kandi bagatuma bashikama mu gukomera ku byo bahawe. Dushoboze Mwami kandi utwambike hama icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen. Mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.